kuko Kern ni umutima, ikidagi kivuga ngo umutima. Nta muntu rero yaciye muri Kern, bakunze kuvuga ngo Kern une fois, Kern toujours. Aho uja hose wamana kakaranga mutima ka Kern. Nindanga Mathieu, nkaba ndi vice president mushasha wa Kern muri komite ihereje kuja. Duhereje kugira inama ya bose mu gifaransa bita assemblée générale. Iyo nama yari yo kurabira hamwe kahise k'umugwi, kubu k'umugwi, aho tugeze n'akazoza k'umugwi kaho twifuza kuja. Ivyo vyose twabiciye hirya no hino, twaronse abakurambere mu mugwi batubwiye uko umugwi wabayeho, baratubwira n'akahise ko ka basket y'u Burundi. Twagerageje kuraba situation actuelle y'umugwi uko umeze, twaronse vyinshi vyo kwinegura, twabiyazeko. Rero na nyamukuru ariyo yari nk'ihangiro iyo tugiye kuja, ukuvuga projet nshasha y'umugwi Kern twifuza gushikahe. Harapfunditswe ikintu gikomeye cyane. Twabonye yuko en général basket yo mu Burundi aho igeze naho iri kiraja itakiri ya kera. Ni basket iri kiraja ku rwego runini cyane, urwego rw'iterambere. Turiko turava muri amateur dutera tuja muri le professionnel. Rero ivyo twabonye hari ingingo nyinshi zibiherekeza, ingingo technique, ingingo z'uburyo. Rero twebwe nka Kern natwe twiyemeje yuko tugaruka mwihiganwa, tuza muri competition. Iyo tuvuze competition nico dukunze kwita muri basket big four, imigwi ine ya mbere. Iyo migwi ine ya mbere niyo iheza igakina phase finale, ariyo twitwa playoff. Iheza ikavamwo umugwi uba champion, ariwo Uburundi uca buserura ugasohoka, uwo mugwi ugashobora kuja mu ma competition internationale. Rero en général Kern ni umugwi wagarutse, mugiye kubibona vuba cyane. Twiyemeje yuko haba izo nguvu technique, izo nguvu financière tuzishira hamwe kugira umugwi wa Kern ugaruke mu mahigana. Inyuma y'inama ibikorwa birivugira. Mwebwe nyene abamenyesha makuru bari ngaha mugiye kumva vyinshi no kubona vyinshi. Nkuko twabibemereye mugiye kuronka ibija mu makuru yanyu y'inkino. Haragiye kuba impinduka zikomeye kandi atari z'imigambi ya kera. Twihaye ihangiro twise plan d'urgence ya 0 à 90 jours. Muri aya mezi 3 akurikira muragiye kumva ibikorwa bifadika biboneka, birimwo kwegeranya uburyo, birimwo ico twokwita recruitment ku mugwi wa Kern. Hari bisata bibiri bikomeye. Hari gisata cha Kern ni umuryango munini. Kern ni umuryango ugizwe n'abayishinze bagihari, bafise abana babo bayikinyemwo, abayikinye bari un peu partout, bari mu mugabane wa Amerika, wa Buraya, ngaha nyene muri Afrika, mu Burundi. Twarashizeho igisata kijejwe gusura kumobiliza haba les membres locaux et les membres internationaux. Ico gisata twaragishizeho kizoca gifatana n'igisata ca lo social. Iyo abantu basangiye umugambi, bari kumwe, batabonana, batayaga, badahura, badafise ama activité abahuza, kenshi ca kintu bahuriyeko, ca kintu basangiye kiramera nk'igipfuye. Rero ivyo twaravyumviriye muri projet twaberetse twa présence yitwa nouveau projet Kern. Hariho ico ca resensibilisation des membres, kuko Kern ni umutima, ikidagi kivuga ngo umutima. Nta muntu rero yaciye muri Kern, bakunze kuvuga ngo Kern une fois, Kern toujours. Aho uja hose wamana kakaranga mutima ka Kern. Rero twarateguye ama strategie yo gusura kubasensibiliza bagaruke mu bikorwa, dusubire tubabone muri Kern. Tutabeshanye murakurikirana, ndabizi mwese, ndababona murakurikirana inkino hafi za basket, ndababona basket yo mu Burundi yarahindutse. Uno munsi niyoba ukizera inze ku bakinyi bo b'Abarundi 100%. Birasaba ko renforcer kugira ushike kuri rya hangiro. Rero muri iza mobilisation za ressources techniques et financières
dutegerezwa kandi turifuza yuko abakinyi dufise bacu b'abarundi tuzoba renforcer n'abakinyi bavuye mu mahanga. Rero ico ni ikintu mu gihe twoba twifuza gushika kuri ryahangiro ryo kuba muri bane ba mbere ryo gutwara igikombe, ni ikintu tutosiga inyuma. Rero vuba cane uko muri ngaha turabatumira vuba mu kindi gikorwa gikomeye c'amasezerano n'abafatanyankunga b'umugwi. Amasezerano agiye kuba mu gihe gito cane, tuzosubira tubagore, muzomenya byinshi biri muri ayo masezerano vyo gufasha umugwi, vyo kubafasha gushika kuri ryahangiro ryo kurondera abakinyi bakomeye b'abarundi no kurondera abakinyi bakomeye b'abanyamahanga baza gufasha umugwi gushika kuri ryahangiro.